ahantu nibuka hambere hari mu 2002 mu 2012 muri RP bavuga bati dukeneye umenyesha makuru aja kuraba abaroberi naba mu Kayanza nkaba muri commune icamwe abaroberi kenshi bati ebana urayajya ntuyajya ntindagenda tu nyereka nzokora iki bati dukeneye ko ugenda ukatumenyera babayeho gutubuzima bwabo bwa minsi yose uje iyo bari ngiyo bari nyene iyo bari mwindani mu kibira ingorane ya mbere natanguye kurara habi uko kugira nje kubashikira nari Bujumbura mfise mukama w'amafaranga menshi sindayavuga ko ucuvuga ngo ndagusororere guca bibaza ngo ndacaye afise ncanca ahantu bita ku Muzinda ndara mu Maramvya naraye mu Maramvya umubu w'Ibujumbura rero uri mumanuka emwe uwo mubucu kubona ningoga imibu irantanguye kandi rero twaraye twashikiye ku mukobwa yitwa Mureranyana ubu ntakiri umusoda mugabo yarabiciyemo umwanya mutari muto iwabo harara baroberi ingorane rero nagize nibuka gose itebwo turaduze turavuye ngaho kuri Muzazi tugeze ahantu haruguru bita mu Magarure abasoda ba leta babamenye yuko hari bamenyesha makuru baduganye n'abaroweri kandi bagiye mu kibira amasasi bimenye mwagiye oya tugeze aho nyene mu Magarure aho babagabuririye abantu oya aho twari twahavuye bantekera n'inkoko n'uburobe nshira mu isakoshi ndambara n'ibirato turagenda tugeza mu mita mu Magarure abasoda dusanga bategereye hajya ama mitrailleuses ngaha ibindi ngaha uramaze kubona umuriro hejuru umengo uri kurabatizwa hari mu ijoro oya saa 6 ukabona urubeya gusa hejuru nk'umuntu yakurikiranye ibiharuro umuntu yakurikiranye icyo bita biology ubuzima bw'ibikoko cyangwa n'ubw'abantu uyu muntu ntashobora kumenyesha makuru nsubira inyuma gatoyi mu mashuri yisumbuye nize biologie chimie scientifique B nivyo nize urumva ko niyo ngarukiriza ngaho mfise iyo ngabirano nari kumenyesha makuru kumenyesha makuru murantunga si byo uyize kumenyesha makuru ega n'ingabirano ni ikintu Imana ikugabira kumwe hari habaririmbye bakenye umupira nabandi no kumenyesha makuru n'ingabirano uko ntushaka kugenda kubihatiriza ngo reka uko mbuza akaze kanje kumunyamakuru ngorane ya kabiri no kugara umenyesha makuru agahara ni ingorane kuri wenyene ukugara ntuyibuka ntubaza mugenza wawe nduvuga ngo ndabizi ubyaje ndabizi ntubaza mugenza wawe timbega wesha ko waciye hana ndina haciye mugabo ashaka nibagiye bana canke hari ibintu hari ijambo rindidaniye mu gifaransa cyangwa mu Giswahili ngo urimbwira iyo ni ingorane y'abamenyesha makuru iyo ni ingorane ya gatatu rero y'abamenyesha makuru niyo abamenyesha makuru batubaha inzego nyuma rero munsi umwe ndiko nava mu Kayanza ndiko manuka ahantu bita Imbirizi ngira nshike igahombo ndonka telefone yitwa Roland Rugero ambaza ati mbega bosiko uracarumenyesha makuru ntego ngo rega ngo naho ikiriho cacu ko nawe yari mu kiriho ngo naho ikiriho bacugaye ngo rega ngo hari ikindi kinyamakuru ngo mbona wo ukorera ngo twokorana ngo kwemera ko dukorana ku mutima ni mukamaje umuntu agwa akazi kuvuga ngo dance aca njana mu kinyamakuru bita Jimbere magazine Jimbere rumva nari namenyereye kwandika arambwira ati ubu rero tuzokwandika vyose havuyemo politiki bivyo kuvuga ngo imigambwe banaka bashwanye bapfa ibi ivyo tuvyihoze twikorera ibindi ivy'indero kurima korora iterambere ry'abakenyezi ugwaruka inkino imico kama n'ibindi atukabona umuntu bakomerekeje biciye mu vy'umugambwe ati ivyo oye ntuzane ngati uhumiriza wirabire hije hari inkuru nyinshi narungitse urumva narakoze muri RPA hanyuma nkora no mukiriho hose twavuga vyose mugabo hanyuma baca bavuga ati babikuye mwerega ndabura makuru gambararira reka ndavyige ndabikora oya so kugambarara narabishaka narabikunda kuko umugabo komenyesha makuru narawukunda ko narakunda kubona nk'umuntu ahagaze imbere y'umukuru w'igihugu nkabona mbe cyashajya ahantu no hagara gute ntari umusoda haje naje ndahagarare hanyuma nkakunda kujya kuntu umuntu ari muri studio umva ari karavuga agatwenga ukumva abandi bantu bose bari ko baramwumva burya je ndakunda iyo ndi muri studio nambaye casque niko ndavuga niyumviriza biraryoha biraryoha nawe wiyumviriza canke nkaba nakoze nk'ikiganiro nkakibika bakakibika muri bwa buhinga bwa none hanyuma nkiyumviriza mu nyuma biraryoha umuga rero uno musi nubura cyane kunduko ego ubu niho ngeze ko ndazi ubu ndazi ivyo nkora ko abantu batazi uyu mwuga bazi ko ari ikintu ngo reka nyene mvuge reka nyene kuvuga amakuru oya
ajya makuru ni vyiza ko yavuga wayatohoje wayaryohoye nawe uziti ngira ndayavuga aya nukuri burya inkuru y'ukuri yaryoshe kuvuga ko niyo uriko yumviriza umva ko tabwo bufise urumva ko hari cyo fashije abandi yego reka tubandanye ikindi kibazo wewe urumva ivyo wavyinjiyemo nta mashure yavyo wari ufise sivyo wari wize mbega umuntu ashobora kumanyesha makuru atabyize mu ishuri ego cyane birashoboka kandi agakora umwuga wiwe neza atakibazo ego nukuri ego kuko benshi mu banyesha makuru nzi harabize akahise ku Burundi histoire harabize geography harabize igifaransa harabize icongereza harabize guhindura indimi ariko umwuga wo kumenyesha makuru usaba uba warize muri ivyo ibisata nuko babiri nk'indimi kuko mu kumenyesha makuru harakora cyane indimi kumenya kuzitegera kumenya kuzitondesha uzandika no kumenya kuzishikiriza utadidinganya ivyo bintu birimwo nico gituma nkabize indondabihugu vya geography histoire igifaransa icongereza n'ibindi nico gituma bava mwamenyesha makuru beza nuko ari nizandome nyene bakoresha zimwe bazi zimwe bize mu ishuri nizo baguma bakoresha gusa bahindura ubuhinga bwo kuzitondesha no kuzishikiriza umugabo nibwo buhinga bakoresha umva rero jewe byanyoroheye kubera nsanzwe ndimvuze ndazi kuvuga no gutera inkuru ndatera inkuru iyo mfise akanya icya kabiri umwuga narawukunda hanyuma icya gatatu nivyo nize ico gifaransa nize icya gitu nugutondesha za ndimi nyene za ndome bakazikuramo ikintu ushobora gushikiriza hanyuma kandi ikindi kintu gifasha cyamfashije jewe cyane kuza ndigishwa ndi ku kazi yama nama yo kwigisha gukaririza umuntu bwe yego byaramfashije cyane kuko uko natanguye kumenyesha makuru nari nzi kuja mu radio ukandika makuru ukayavuga munyuma ambwira terega burya hari inyifato ugira uri kuri mikro hari ukuntu wandika inkuru hari ukuntu yitondesha hari ukuntu yitumbereza hari ukuntu umwe yayigize uko nawe ushobora kuyigira kujya nyene mugabo ugacuvuga ibindi nkavyo mugabo mutavuze mukoresheje ivyo mwegeranije hamwe mugabo mutavuze nka bimwe umwe birungitse kuri undi yabirungitse kuri byo bita maangle byo biti bikini biki yego ngaha muri hano dukoraniye harashobora kuba ari nk'umwana yipfuza kuzoba umumenyesha makuru mugabo akaba anakunda n'ibiharuka akavuga ati jewe vraiment ndashaka umumenyesha makuru mugabo bunye nuvuze ati ukunda indimi ukunda warize indimi warize ibintu bijyanye na kahise ati birakorohera nk'umuntu yakurikiranye ibiharuro umuntu yakurikiranye icyo bita biology ubuzima bw'ibikoko cyangwa n'ubw'abantu uyu muntu ntashobora kumenyesha makuru nsubira inyuma gatoya mu mashuri yisumbuye nize biologie et chimie scientifique B nivyo nize urumva ko niyo ngarukiriza ngaho mfise iyo ngabirano nari kumenyesha makuru kumenyesha makuru murantunga si byo uyize kumenyesha makuru ega n'ingabirano ni ikintu Imana ikugabira kumwe hari habaririmbye bakenye umupira nabandi no kumenyesha makuru n'ingabirano uko ntushaka kugenda kubihatiriza ngo reka uko mbuza akaze kanje ko umunyamakuru benshi baca babivamo birabana bica bibaduhira canke bikamurambira canke akabira kabiri mugabo amenyesha makuru biri mu marasiwe hewe niya shomereye aguma baza abandi bamenyesha makuru ngo yashanga ngo ijya nkuru ngo vyagenze uku aguma garuka mu vyo kumenyesha makuru akaranga mutima kaba kamurimwo canke uwo mwugo muri mu maraso nico gituma umwuga kumenyesha makuru wewe wize ico wize cyose ukaba wumviye uwo muhamagaro urimo nukuri kumenyesha makuru ni umwuga mwiza cengira kwa nyene uvuze yuko ari umwuga mwiza ko cyane babikurimwo mbega umwuga urimo ingorane izihe ku buryo ntuhava ubikunda wumvirize radio wibereye muhira hari umuntu aba yicariye muhira cyane yiryamiye murabiza abantu bakumva babangwase bariko baravuga agapira bagaca baryoherwa gose ngo naje nawo bivuga n'abantu baca bumva ngo arote akiga kuzomera umupira yibereye hano muhira mugabo akaba ari n'umwuga urimo n'ingorane mbega ingorane cyane ziri mu mwuga wo kumenyesha amakuru n'izihe kugira ngo ntihagire umuntu yumvira ko ari kuvuga gusa hanyuma bigaca bigenda neza ingorane ya mbere mumenyesha amakuru ni umwanya kumenyesha amakuru ni ikintu kigoye gose baragutumye bati genda Nyamurenza hari barabara Nyerera rimeze uku inama yo gutegura amakuru yabaye saa 2 uhejeje saa 3 cyangwa saa 3:30 ugaca biruka Nyamurenza kandi saa 6:30 gutanga inkuru urabaha inkuru kwirukanga ingorane ya kabiri ugeze ku rubuga hari igihe umuntu ugiye gusaba inkuru ayikwima kavuga ngo wewe ngo kwanza ngije radio yanyu ngo cyangwa ngo wewe ngo turakuzi kwanza
hari n'ababivanga n'andi mashavu yandi bafise ku ruhande akakwima inkuru iyo ni ingorane yo kubura aho kura amakuru nuko les sources d'information iyo contrainte ya mbere n'umwanya ikibazo cya mbere n'umwanya cya kabiri no kubura amakuru ikindi cya gatatu ni uburyo urashaka gushaka kuvuga ati cyo inkuru nagomba kuyikora inkuru y'amazi meza ya Kenya hano bitinya bikenke nagomba kuyikora ugacubura ukuntu shikinya bikenke aho nyabikenke muri komine Nyamurenza ko niyo nkuru iyo ngurane ntubu narayigize mu minsi zene narayigize mugabo naragikemeye ko mu nyuma naciyenjaye ngurane uburyo burahagarika umwuga wo kumenyesha amakuru ku muntu awushaka cyane uko ushaka kuwukora neza ukabura uburyo no kuvuga uburyo bwo kwiyunguruza amafaranga kuko umenyesha amakuru n'umuntu afise umuryango kwiyumvira karasiyo muhira bacomvira n'inaje Nyamurenza ni package kuri 5,000 nari mfise baca barya gute uburyo buratangura kubingorana ikindi ni ingorane mu kumenyesha amakuru ubukene bw'ibikoresho ivyo ndavyumva uri kurambwira ibiri inyuma bitakuva ko wewe ubwa biva kuri wewe biva kuri wewe bawo ndavyu ari karakumviriza ntiyibaze yuko bikorohera hariho izindi ngufu zindi umuntu yashyize icyambere ni ubumenyi buke bimwe twamye tuvuga ati umuntu arashaka kuza kumenya umunyamakuru ko ashaka ubumenyi buke urashaka kuba uvuga uti je narize nk'umugenzi wanje yitwa Serge arazi igifaransa arazi icyongereza arazi byose mugabo ugasanga kumenyesha amakuru ntibirinjira neza iyo ni ingorane ikomeye kuko naho wovyandika naho bivuga baguma bavuga ati bapire bamazingirana ko nakuvuga ngo fake news ngapi nta kintu yavuze ngo nta kirimo kugira ngo ngapi iyo ni ingorane ya mbere iva kuri kumenyesha amakuru akoze inkuru ingorane ya kabiri no kugara umenyesha amakuru agahara ni ingorane kuri wenyene ukugara ntuyibuka ntubaza mugenzi wawe uvuga ngo ndabizi ubyaje ndabizi ntubaza mugenzi wawe ati mbega wesha ko waciye hana ndina haciye mugabo ashaka ko nibagiye bana canke hari ibintu hari ijambo rinandidaniye mu gifaransa cyangwa igiswahili ngo urimbwira iyo ni ngorane y'abamenyesha amakuru iyo ni ngorane ya gatatu rero y'abamenyesha amakuru niba abamenyesha amakuru batubaha inzego ababarongoye canke batubaha inzego mu gihugu ngo jewe ngo uko soda ngo toka ngo ungiriki iyo ni ngorane ikomeye cyane uko umuntu wari we wese mu gihugu aho uciye hose n'umuntu atasha gutanga amakuru ni source d'information mu gifaransa uco biyaza nk'ubura mugayo uyu munsi ejo bace bagutuma bati gende baze mu opeje mu gashikanwa kandi waramuteye akagere uheruka kumutuka iyo ngorane rero cyane cyane abamenyesha amakuru be cyane cyane bacaruka bakiri bashasha iyo ngorane irabahanga gose ego urakoze tubandanye bijanye no kumenyesha amakuru nyene nkuko uri kurabitubwira turumva ko rimwe na rimwe usanga ari ibintu bigoye wewe hariho ibihe bigoye waciye muvuga ati iki kintu sinzocibagira kuvuga umunyamakuru suwamaryohewe gusa nkuko wabivuze wagiye uracanwa henshi yatandukanye no gufungwa ikintu wibuka vraiment kavuga ati je vraiment nzorinda mpa ntibagiye umunsi nagize ingorane yitwa uko ahantu nibuka hambere hari mu 2002 mu 2012 muri RP bavuga bati dukeneye umenyesha amakuru aja kuraba abaroberi naba mu Kayanza nkaba muri commune icamwe abaroberi kenshi bati ebana urayajya ntuyajya ntindagenda tu nyereka nzokora iki bati dukeneye ko ugenda ukatumenyera babayeho gutubuzima bwabo bwa minsi yose uje iyo bari nyene iyo bari mwindani mu kibira ingorane ya mbere natanguye kurara habi uko kugira nje kubashikira nari Bujumbura mfise umukama w'amafaranga menshi sindayavuga ko ucuvuga ngo ndagusororere uco bibaza ngo ndacaye afise ncanca ahantu bita ku Muzinda ndara mu Maramvya naraye mu Maramvya umubu w'Ibujumbura rero urumumanuka emwe uwo mubu ukubona n'ingoga imibu irantanguye kandi rero aho twaraye twashikiye ku mukobwa yitwa Mureranyana ubu ntakiri umusoda mugabo yarabiciyemo umwanya mutari muto iwabo harara baroberi abo baje kudutora turara muri abo baroberi urumva imibiri atanguye kunje bukeye mu gatondo nari maze nk'imyaka igera kuri 20 ntagendesha ibirenge bigaragara bambwe ati kuri birato kuberi ambari butura wikorera ikivumvu c'amase kugira tuze guca ku basirikare witwa kuri umurimyi tugiye kurima hajya mu magarure
aho urumva ibirenge urumva ko kandi nitegeko wamaze kubashikamwo icyo bavuze ni ni i u ni u nta bintu byo kuvuga ngo ntibikunda ntusubira inyuma nukubandanya gusa turagenda icyo kivumu ndacikorera naheruka kwikorera kandi cyari kinini nyene MV rega niba barira ye kare wace wisiga ku birengengera wacuziga ivyo owe baragusiga ibintu byose by'ibivura ibiki ibintu by'iminyota hanyuma turagenda nambaye urubutura mutamara aho ntige ngira yari tavye Imana urwo rubutura hanyuma ndagenda turenganye aho kumuzinda abasoda batubona n'amasuka ngaha niki mugabo je muri cya kivumvu harimo ibikoresho byanje twakoresha amakassetofone washize muri nashize muri cya kivumvu nashize mu ibikoresho byanje mugabo gashakoshi kandi karimo ibirato niki gacaga twagwa n'abana bitwa ngo ba kadogo burya barakoze akazi kenshi mu kirobere bajya bana babagiye nk'abagiye kwishuri gaye bagenda ukabona umenga ahetse akantu agiye kwishuri agiye kwaja butsaje hakujya kumbe arimo ibikoresho canke ibindi bintu bamutumye barobera canke abasoda hanyuma turagenda tugeze mu magarure iyi ni ngorane nagize umva twabasoda twabarenganye twaje buturuzi bita muzazi tugigeza mu magarure dusanga rero abarobere barahishije uko sambiri byaba bihiye ivyo kujya ingunguru yuzuye inkoko ingunguru nyene yuzuye ego iteretse ku bintuze ku bigiga by'ibibuye byinshi baguma bacanira harimo inkoko barabaga bakuramo ivindane bagaca batereramo hanyuma baguha inkoko ukagigishushe ishushe nyine pani byo kwanga urumva ngo birashushe ngo birahanure kula kandi rero n'igitsure cyinshi n'ibijambo byinshi bibi wa mushenzi unyagushwe nyoko ibijambo byinshi bibishe ngwaruze rero ngo ngahanguzanye ibyo by'ubututsi ngaha ibintu bijambo byinshi bikaze kandi bibishe mugakora ko twagiye abashefu bacu bavuganye nabo abandi naco ntibanyita iyi ngorane rero nagize nibuka gose itebwo turaduze turavuye ngaho kuri muzazi tugeze ahantu haruguru bita mu magarure abasoda ba leta babamenye yuko hari bamenyesha makuru baduganye n'abaroweri kandi bagiye mu kibira amasasi bimenye mwagiye oya tugeze aho nyene mu magarure aho babagabuririye abantu oya aho twari twahavuye bantekera n'inkoko n'uburobe nshira mu isakoshi ndambara n'ibirato turagenda tugeze mu mita mu magarure abasoda dusanga bategereye hajya amamitrailleuses ngaha ibindi ngaha uramaze kubona umuriro hejuru umengo uri kurabatizwa hari mu ijoro oya mba saa sita ukabona urubeya gusa hejuru ibitoki ibintu byose biri hambavu yawe amaze ukabona ibinomboro biriko birakugwako abarobere baratubwira ngo kushe bari batubwiye amajambo kushe debu hanyuma ati ugeze ahantu hari akatsi kameze uku gira uku ugeze hari akatsi kameze uku gira uku ahantu kameze uku ntuhace haciye uku nuku abasoda ba leta bacyatera ikintu nyamari rocket nyamari igiki gica gisambura kakazi twinyegeje inyuma bya binombori byose nabwa nti bas mugabo nkibuka ndayiruma ariko yaduformat ubwo ati umviriza amariske yose ibintu byose by'ingorane bizobashikira mugabo objectif imwe inkuru uronye inkuru abasoda rero babonye bateye ca rocket babona nta usubiye kuvyura umutwe n'abarobere bariko bararasa mwe twagendanye babihevye kurasa bajyamye twumva bavugije akaruru twa turyamanye ubu ngo yitwa Rugi no mperuka kumubona ibujumbura n'umusirikare acangira ati aha rero ko bavugije akaruru cha turindira nka 15 minutes ati ari kinombora kiri kwino kigumako ati ntagukakaza emwe ya kuko yaje sanga yafyonyotse mugabo turaduga wiyumviriye ko ya turaduga nari ntanguye gusonza ega ahantu uraduga ukamanuka wumva ukoresha ingufu nyinshi turagera tugeze ku kibira hejuru saa 12 zo ku mugoroba twasanga umunyokuru twarushe yamaza nkoko twatekeye twabimaze na bwa burobe inzira yasuye kudufata rero urukonda rurarekera emwe uwo munyokuru ateka umuceri aho nyine twicaye aho emwe niho naboneye ko nabaye umusirikare ko twawuriye mu nkono mu isafuriya bigishusha yakwigirisha byimwe by'igisirimu ndi umunyamakuru byose navyo bagiye kera cyatubona rero abarobere baje kudutora iyo niyo nkuru nvuga nti iyo ninaronka na mwanya wo kwandika igitabo nzohera kuri iyo kuko umwuga wo kumenyesha amakuru sugufyina ego hanyuma tugeze mu kibira mugabo twasanze haka nkuko haka muri leta majoro aho ba manase n'abandi baba bansesema n'abandi bari wavuga ngo tukizimanike akamsteri mugakanye gashushe bakaca bakaza
yego bavuze ngo na frigo baba oya frigo baca bashira amacupa nk'atatu muri mu gafuko kajya kavamwo isukari bagaca bagenda bagashira ahantu amazi amanuka inyuma y'iminota 2 yemwe yabari frigo imwe kandani yego hanyuma ndibuka ko bavuze ngo none ngo ni mukarabe dufungure cyane ngo none dufungure iki mbona bateruye ibase rone za base niniya idi bavuga nizo muri Brarudi bya base niniya abakenyezi bakunda kumesuriramo cyaje cyuzuye inyama sauce tomate umusosi nyene w'inguvu yego baca bazana rero emwe n'umusozi wose w'ubugari utazi kujya problem tukasangira dutera inkuru tuganira baca baratsa televizion nkajya televiziyo gatoyi nyene kamwe nyene kamwe ko gutangura ubuzima naraba bakayiraba ngwe kagahungo kwaje ngo tuzokarasa babona rero perezida Buyoya ngwe hebasha ngwe reka tubeshera ngo ninde yakoreye kuri bakabaca batangura kuza barabazanya ngo akoreye kwibarabara nake ngo abanyamakuru ngo banye kuntu mutubeshe ukamengo baraduhindutse bagaca bantuka ngo none ngo nk'ubu ntawe ngo reka kuve nga ngo uzocuvuga ibindi hamwe nkagira ubwoba waraho gisra warabifata ibyo biko maragari nari nabasavye uburenganzira nari nabasavye bya bikoresho bijya byanshikiriye nari nabasavye uburenganzira n'abaregistra twadufise na bya appareil byo gufotora ufotora gaco fyondo kazunguriza uwihenze gato yuguruye ahantu harabi gaca bipfa ndafise n'udufoto ndi kumwe nabo tuko turasangira ubugari misi ndiko ndabasezera ntaje aho rero niho numva aho ndahibuka kweri gupfungwa ndafuzwe kenshi nivyo hamwe mvuga ko bambeshera handi batambeshera handi yego byo nibisanga mugabo aho hantu ayo masasi yanciye hejuru avuga nti ego aba bagabo barakora akazi urakoze ngira bari hano barumvise yuko atari umwuga woroshye haraho bigora kuko umwuga wo kumenyesha amakuru kugamburuka biza imbere ukuyoboye canke uwo mukorana kubwira ati ebana simbira mu burengo bunyene canke kwa hambari hari kamyo itembagaye ukuno icambere urihuta utihuse rero wa mwanya ucukurega umwanya ukureze rero kandi inkuru utayitanze ku gihe hari abandi babayitanze hari usanga byapfuye wawe bayabishe urumva rero naje bambwiye ati gambura kuje mu kibira nace ndamgamburuka ndagenda kandi iyo nkuru narayikoze neza gose uko mu nyuma kandi narabonye ikintu kiryoshe mu kumenyesha amakuru umbaje vyangoye mugari kanche sibize nivyo nyene nagira nsimbireko ndabitoye rero yego wabitoye nagira nkubaze ati ko duheje kuvuga ibigoye umuntu ashobora kugira ubwoba akavuga ati umwuga ntawo noshobora abakiri bato nga mbege ibiryoshe mu mwuga wo kumenyesha amakuru navyo nibi ibiryoshe umuntu wese avuga ati naje aho hantu ibiryoshe no gukora inkuru ikerekana ikimazi ikerekana akamaro kayo icyavuyemo nk'ubu nk'akarorero hari abamenyesha amakuru bagenzanye bakunda gukora inkuru bakavuga bagatabariza nk'umuntu agwaye abantu bagashobora kwerekanya na dufaranga ukazibona mu nyuma tweretse amasanamu wa muntu yarakize ivyo bintu biraryoshe cyane kuko urumva ubukoze umwuga kugira utabare ivyo biraryoha birampimbara gose nk'ubu hari gihe ngikora nko muri RPA ari radio mengira cimanza waratora idosiye ukayijako uyu baramurenganije bamutwaye parcelle hanyuma ukabaza abantu bose inzego zitegerezwa ukazoma ngo nakora musubije parcelle yiwe ivyo biraryoshe iyo ukoze umwuga wo kumenyesha amakuru ugaca usanga haravuyemo ikintu gifasha umuntu canke abantu kugira ngo babaranye batera imbere ivyo biraryoha cyane yego nta oya ikindi nagafaranga iki nagafaranga mu kumenyesha amakuru karimwo kuko nk'ubu bantumiye mu nama nkagenda naho noba nambaye ibutura mbapfa kubona ati andika ahantu andika ahantu anakora kandi kantu umunyamakuru haraho biryoha ukabona wari wavuye mu hira ugaragara ugaca utahanye 10,000 ako karafasha hariho n'ikindi wavuze kandi naco nyene gikomeye kuba ushobora guhagarara imbere y'abantu ico burya inkoko nikiriko ntubombwira ngo nje guhagarara imbere ya buramatari nziko ata 10,000 birimo yego ndagenda none hamwe nakubira nti nukugamburuka ndagamburuka mugabo iyo biryoshe rero biryoha cyane gusumba iyo uziti ubonye umuntu hari karaza kobaza ngo wavuye mu radio bavuga mu kinyamakuru ikihe kubona ari karandika ahantu biraryoha gusumba hanyuma ikindi kintu kigiye mu kumenyesha amakuru burya mu munyamakuru barubaho mu munyamakuru baramwubaha abantu bazi icari c'ibinyamakuru n'ahandi mu munyamakuru baramwubaha iyo wigenza neza
ko ntuzugende ngo uranyoye ivyere uryamye mu mugazo umuntu akubonye rimwe kabiri gatatu ukabona umengo ntuza gasabune uko gasa oya ntibakubaha kwe umunyamakuru iyo yibashe agakora akazi kibe neza baramwubaha mwacu wuri mwandishi wa habari bariko barazibira abandi bati haja ntuje haja ngwino mumenyesha makuru yako nagateka biraryoha reka sinova ngo ndakumirira amate usoma ku mazi hanyuma duha ijambo abandi nabo twagiye kumanya yego babe mugabo nakubwiye ko aya mazi bijya kumenyesha makuru nta aya tuyakunda turi muri studio mugabo iyo tuvuye muri studio dukunda kuja handi abakora ibiganiro by'ibidukikije nka bamazingira bacamenya mazingira ahahere mazingira yetu ego nuko rero abagenzi bacu turi kumwe hano murumva yuko kino kiyago cyacu kiraryoje mugare wa wundi abataje bahombye kuko tuko turatumira abantu bafise nyene ico bashoboye kurangura ikintu bakoze gikomeye ivyo rero twe tuyagaje aho ngeza mu byukuri novuga ni ngaha mugabo nataraha gusa nshaka kubaha umwanya namwe ntimuvuge ati wagumye uvuga wenyene ni wewe wenyene ubaza umenga twese twaje muri ya misa wamwe